Ndabaramukije kundwa bene data mudukurikirane Ange Michel Muhayimana kumaravugana ndabaye kazi mwese mu kiganiro kuri kubo waragano cyane kubafasha gukura mu bintu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaye kazi mwese nkabanda basavye imbere ko dutangura icigwa ugiye subscribe, ugiye na like, ugiye na partage canke share, uyiha abandi bashobora gufashwa nino nyigisho kandi dushikana buno butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana n'ubwami bw'Imana kure cyane. Rero mu kino kiganiro cuno munsi uko nabisezeranye ndashaka tugire partie B y'inyigisho igice ca kabiri c'inyigisho muri Yohana 15 twariko turasigura inyigisho nise ukuri kuvyerekeye umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo yo muri Yohana 15. Ndizera neza yuko inyigisho yabafashije ya mbere ibibazo canke ikindi kintu coba cabazazaniye mashaka kutwandikira tuzogerageza kubishura. Rero maze kunibona nimero ya WhatsApp za gushirako ngaho kuri plus 1 kongereza rimwe amajana 27 amajana 415 rero ni Ange Michel Muhayimana ndabaye kaze mu nyigisho y'ino munsi. Reka tubananizaho twagarukije mu nyigisho iheruka twarabonye umuzabibu w'ukuri n'umuzabibu utari w'ukuri. Israeli twarabonye ko umuzabibu utari w'ukuri utigeze wama kandi data ko yawukase arawukuraho acashiraho ishengero. Mbega Imana yarahevye Israeli ikanamba ntiyabahevye kuno musara abantu bakiraga indamazi guhura na bamwe b'abanyisraeli bakijijwe bamwe n'abavuga butumwa abanditsi bitabo n'ibindi. Rero Imana ntiyabataye ariko no munsi majority y'abanyisraeli ntibizera Yesu no munsi. Abayuda no munsi abo bari ntibizera Yesu bari mu migenzo yabo y'idini. Hanyuma twarabonye ko Yesu ari umuzabibu w'ukuri data ari wenyenewe. Twarabonye ko amashami atama amashami yitirira Kristo avuga ngo ari muri jewe kuko Yesu yavuze Israeli ni umuzabibu. Israeli ni we Yakobo. Abanyisraeli bose bari mu gihugu ca Israeli bari nk'umuzabibu. Yesu avuga ni jewe umuzabibu w'ukuri. Muri make Israeli ni igitutu ca Yesu Kristo. Israeli ni igitutu ca Yesu Kristo. Uko mwibuke ko Yesu kandi ari we Adamu wa nyuma. Ni we Adam, le dernier Adam, the last Adam. Adamu isigura umuntu, humankind, descendance humaine mu Gifaransa. Rero Adamu wa mbere abantu bose bamukomokako. Muri Adamu wa kabiri ari we Kristo yaje mu isi yose kuko aremwe nawe bose barabiwe twese turabiwe abantu bose aremwe nawe. Muri Kristo twese twapfanye nawe ariko si bose bazukanye nawe ko si bose bamwizeye si bose bamwizeye kandi bose bazomwizera. Rero Yesu nka Adamu wa nyuma arepresenta umwana w'umucancane cyane mu gishasha. Iki ni kintu kumbe novuga ko hanyuma. Rero Yesu avuze ati je ni umuzabibu w'ukuri, Israeli ni umuzabibu utariwo. Hari amashami rero kuba muzabibu amwe afise ubuzima amatanye n'igiti n'igishitsi canke the vine canke la vigne. Ayo mashami arama akaza mu ivyama ariko rero n'ayandi ayatama rero ngo arayakuraho agatabwa hanze ariko ayama arayatuturira agakura ko ibicafu agakura ko utuntu amashami n'igiti afata nk'utubabi twumye agakuraho utushami dutonya twumye agadukata akagumizaho ca giti kugira kiza n'amashami mashasha n'amababi mashasha hama vyame ivyama. Rero twarabonye yuko abatama ivyama n'abanyedini bameze nk'abanyisraeli batabaho mu buzima bwo kugororoka Imana. Twabonye muri Yesaya 5:7 na 6:7 ko atigeze asanga bafise ubugororosi yararavye arondera ukugoroka arakubura kandi bitwa ngo n'abantu bazi vyiwe. Abo n'abanyedini no munsi rero abari muri Kristo bose bamwe ivyama byo kugoroka kubera bizeye. Icatumye akuraho Israeli agabanya Israeli agashaka twebwe abanyamahanga ni kwera ngo yasanze badafise ukwizera. Icabahagarika muri data no kwizera. Natwe kiduhagarika muri Kristo sikindi no kwizera. Nje tumudakwiye kwirata kandi ukende kwibara. Ijambo kwibara yateye ubwo uryumvirije ariko nta muntu by'ukuri ugiye gusoma inyigisho zagutse yavyawe n'Imana uwari we wese yavyawe n'Imana data ashobora kwaka ubuzima. Paulo abyandika mu Waroma 8 ngo ntaco tukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Urupfu sinzara ubukene samagogwa sikindi kintu mwene data twahindutse imweme imwe na Kristo dufise ubuzima bw'Imana uri same spirit with Jesus Christ. Ikintu kirakomeye cyane. Rero umurongo wa 3 muri Yohana 15 niwo mpera kuno munsi aravuga ngo n'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Mwibuke yakabwira intumwa imbere yuko bafatwa Yesu afatwa ngo aje kubambwa ahaye karabwira amajambo yanyuma asangira nabo umunsi wa Pasika n'ibindi ababwira amajambo akomeye cyane n'abasengera muri Yohana 17. Rero n'ubu mwebwe mumaze kwezwa injambo kubw'ijambo nababwiye
ni make yavuze ati murabaye purifiye ya micafu irakugwamwo kubw'ijambo nababwiye 14 ni umurongo wa 4 bambe nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe nkuko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe nimugume muri jewe nanje ngume hehe muri mwebwe. Reka nsome mu Congereza mumvirize muri Bible yitwa The Message umurongo wa 3 n'uwa 4 avuga gutya imirongo akamera ku murongo wa mbere I'm the real vine and my father is the farmer. He cuts off every branch of me that doesn't bear grapes, and every branch that is grape bearing he prunes back to so it will bear even more. You are already pruned back by the message I have spoken. Muramaze kwezwa gututurigwa abakoresha jambo to prune gututurigwa ni jambo nababwiye. Haleluya. Abone gituturira umuntu kimukura ku bucafu ni jambo. Kane live in me. Mu Kirundi bavuze ngo mube muri jewe mugume muri jewe. Urumva ijambo bakoresha mu Kirundi mugume umuntu ntashaka kuvayo ariko mu Congereza muri Bible yitwa Message bavuze ngo live in me vive en moi ni mube muri jewe. Iri jambo demeurer canke kuguma nkuko biriya Kirundi yarikoresheje byukuri ugiye mu Kigiriki si jambo kuguma nkuko umengo nahantu wova nkundicaye ngaha washaka anje Michel guma aho wicaye ni nkuko ushobora kuhava ushobora guhaguruka nkigira ariko ntihari kavuga kuva cyangwa kugenda oya ini jambo mu Congereza ni to live habiter en moi vivre en moi ni mube muri jewe muri make soyez attaché à moi ni mwifatanye nanje umviriza mu Congereza cy'abandanye make your home in me just as I do in you. Muri make akavuga union ubumwe dufitanye na Kristo ni janda babera inzu mubamwe nkuko nanje mba muri mwebwe bitubwira ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari ingoro yamwe mu yera. In the same way that a branch can't bear grapes by itself but only by being joined to the vine, you can't bear fruit unless you are joined with me. Urumva ati nkuko ishami idashobora kwama ivyamwa ridafatanye n'umuzabibu nkuko namwe mudashaka kwama ivyamwa mudafatanye na mutabaye umwe nanje. Haleluya. Umvirize iri jambo rero to remain kuguma to demeurer to abide nkuko birikoresha to live ni jambo mu Kigiriki meno isigura to dwell to live ni kuba kwibera kuguma kuba habiter nayo ni amajambo isigura to dwell and to live ni kuba nkuko bazaje mushubahe mba muri Dallas muri Texas niomba urumva ubahe mbanga natwe tuba muri Kristo bane data bibire Kirundi ko jambo ngo kuguma umuntu asoma bibire Kirundi no mu Gifaransa avuga demeurer ntibavuze ngo no quitter pas siko bavuze mugume ugiye mu bibire ama traduction ku bantu mu zivya by'indimi murazi yuko indimi zigeze zatakaza uko ziba traduit la traduction bisobanurwa zigende zatakaza sense y'amajambo ndavuga kuko kimwe mu bintu maze imyaka myinshi nkora ndakora akazi ku traducteur ku traduza indimi kuzinterprete ndabikora iyi mu bintu nkora so urumva ndabizi ko nanje ndabazuka ku madoki musanga ari amadoki makomeye cyane warashaka mamwe yo mu butungane no mu n'ahandi kwa muganga n'ahandi ugasanga n'amajambo warondeye ijambo ukoresha ugacukrera indi jambo kumbore rishobora gusa n'iryo rindi sinonime canke rigomba gusa naryo ariko ugasanga sanse kenshi ryatakaye. Rero ngaho iri jambo mu Kigiriki ni jambo meno isigura kuba canke kudwebera haha nako ndonde jambo rindi to dwell kudwebera. Iri jambo risigura ushaka gusigura ubumwe avuze ngo numushaka kubaho mutari muri jewe mutabaye umwe na jewe mwibuka Abikorino ba mbere 3:20 bavuga ngo nukore wimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo ahinduka imweme imwe nawe wimatanije n'umwami wacu he who unites himself he who joins there is union l'union avec Jésus ahinduka imweme imwe nawe bene data iri jambo rikomeye cyane kuba warabaye umwe na Yesu Kristo ntibisangura Yesu no hari abantu bigisha nzi i Burundi nayo mvuga ngo jendi Yesu ngo ndi Kristo n'ibindi si ibyo ndiko ndavuga jewe sinemera ko turi Kristo turavukana na Kristo mwana turi ba Kristo kuko twaba twisenga twaba turabakiza na twebwe twaba turabasovera abantu ibyo rero iyo ni doctrine itariyo. Rero Abikorino ba mbere 5:17 bavuga ngo turi mweme imwe na Yesu Kristo.
reka dusome Abagalatiya 5:22 munyemerere nsome Abagalatiya 5 Agalate 5 verset 22 ndahasome Abagalatiya 5:22 nsome mu nkoresheje Bibiliya ya NIV munyemerere Galatians chapter 5 Galatians 5 verse 22 iravuga gutya Abagalatiya 5:22 haravuga dukoresheje Bibiliya yitwa NIV iravuga gutya ngo but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Aha ko aravuga ibyamwa umuntu ari muri Kristo yama. Ani umunezero, amahoro, urukundo, kwihangana, bugwaneza, kugira neza, ubwizigirwa, kwitonda, kwigumya, self control, byose nivyo umuntu ayabaye mwe na Kristo yama. Mwumve neza ko yaravuze ati nta cama mushobora kwama, porter des fruits mu Gifaransa, porte, to bear fruits, porter, not to produce, on ne produit pas de fruits, mais nous portons. Urumva twebwe nta byamwe bwacu tuzana muri twebwe, ariko biragaragara hanze muri twebwe kwa dufise Yesu. Ni kwama ivyamwa no kuvyara ivyamwa biratandukanye. Kirundi kiri pauvre muravyumva. Porter et produire. Kubumva ururimi rw'Igifaransa, to bear and to produce mu Congereza. Nta muntu numwe ashobora guproduza ivyamwa. Twebwe gusa nous portons les fruits. Turabitwara, turabigaragaza kuko ubizana muri twebwe ni data, ni Yesu muri twebwe. Yesu muri we vyizigiro by'ubwiza. Rero aha ariko atwereka neza ko by'ukuri utari muri Kristo, udafatanye na Kristo, ntibikunda yuko to bear fruit. You cannot produce fruits, you only bear. Humu Kristo you cannot produce. Niko navanga ndi mu mwihangane kubwo gusobanura amajambo. Ntibikunda yuko umuntu atari muri Kristo ashobora kwama ivyamwa. C'est impossible. Nico tubaba yumye atabuzima bafise. Ibi bintu mu byumve. Nico kuja kurondera umuzabi muri Yesu kwigiti yagiye kuvuma. Ko arondeye ko ivyamwa arabura. Kijya cyari gitutu ca Isirayeli. Yarondeye ko umuzabi barabura yari Isirayeli ijya. Cyari gishushanyo ca Isirayeli. Tukarabonye ko muri Abaroma 15 mu nyuma data yayikuyeho ashama ishengero. Ko tabyama yarondeye. Kiya kintu yavumye kijya gitu naribaza kuri kiya kivumye. Ni gishushanyo ca muzabi wo muri Yesaya 5. Wa muzabi wo muri Zaburi 80. Umwe data aronda ko ivyamwa akabura akabonda kwingeso nziza akazibura kubera tari matanye na data atakwiza wari ufise. Ariko aratweka neza yuko by'ukuri uwimatanje n'umwami wacu Yesu Kristo yami vyamwa apporte des fruits biragaragara hanze. Muri Galate bavuze le fruit au singulier, the fruit in singular. Bavuze icamwa muri make, bavuze ivyamwa naho yakumucungwe. Umucungwe ufise udutartine du slices, udutartine tuya dupadoto tuya duce. Uriko urakanyibwa ndiko ndarya umucungwe. Ntumva ko ndarya ngo imicungwe nkuko ngo ni myinshi. Kwa ni camwa ni fruit imwe kimwe gifise uduce twinshi. Niko na Yesu muri twebwe ari umwe, ariko agenda arama ivyamwa byiza hanze bigaragara muri twebwe. Iyo bayikubonye ko bakabikwitirira kandi ari Yesu muri wewe yabishize habona. Nere kikomeye nuko wimatanje n'umwami wacu Yesu Kristo. Abatigaze yimatanye n'umwami wacu Yesu Kristo wamwizere niwe yamashami mabi afata gatabwa hanze. Kuya ntigaza agira ubuzima, ntigaza kura ubuzima ku giti. Nkuko ishami by'ukuri rimatanye n'igiti igira ubuzima ritatewe n'imigera. Wene data murashaka kugendera peto gashaka bwati oyaye ushobora gukora icaho kaja mu muriro. Ko no gutahura kwawe, je gutahura kwanje ngeze ko nawareza yuko umwana w'Imana wese avyawe n'Imana kujya abana bacu bashaka gukora ikintu kibi hanyuma nico batangu bate hanze uguma barera. Je ubu ndafise umwana w'umukobwa no munsi nako ndiyumva umwana w'umukobwa afise amezi hafi 15 umwaka n'amezi 3 gutyo. Nako ndibuka ko hari ibintu asigaje gumaja mu gikoni ugasanga aragiye mu masafuriya ugasanga afashe telefone yawe ugiye gusama ukagenda yitaye mu yarara urumva aguma yiruka ahantu hose hari ibintu aja kurondera kuko ari mu gihe cyo gushaka kudekuvura ibintu. Ariko hari ikintu nguma tugunda kushije na mama wiwe twavuga agira kora ikintu kibi ko umwana muto ntaramenya no kuvuga ngo turamwereka ibintu bikorwa bidakorwa tayenze gukankama tuvuga
Arigihe aragenda nk'ahantu usanga mu bubati tubikamwo ibintu nk'ivyombo n'ibindi, ugaca umusanga uwo mwana ariko aragenda kugurura akabati, kandi arabizi ko ari bitwaye mu bujiji, ukazomba ko aribwira ngo yugurura urumva kubera iki harimo ikintu cya curiosity kiri muri cyo gushaka kumenya, kandi arazi ko ari kosa ariko arakora. Mbega yibaza yuko atoye ikintu akakimena nusha ndamufuta hamwirukana ngo ntukira umwana wanje ndaguciye uri gipfu genda ndaguta. Oya twebwe ndukundana gusuma Imana, urukundo rwacu dukunda abana bacu ni ruto gusuma urukundo Imana dukunda. Bene data, urukundo rw'Imana rwarengeye. Imana yakuvyaye ubwa kabiri, ikuvyaje imbuto itabore, ikuvyaje urupfu rw'umwana wayo Kristo ubwayo iraza iripfira, igira isezerano nayo iraza kwigure guhagakiza ku buntu. Mwene data, iyo Mana yocigufata igaciguta mu muriro, turimvira nabi, turavuga abandi nabi. Ni wisuzume reka gutunga abandi ngo abantu bazibaze ngo yago je mbarije ngo abandi. Oya ibarize, kuko wowe wisravye nanje niravye, hari ibintu byinshi tugikora bitari byiza, ako muhemu ntaratuvamo. Nico tuba dusenga twabwe tumwami dushoboze ngaha dukure ko ibi bintu. Ahantu harananiye, ahantu harangoye, ndafise ingeso mbi ndagushimisha. Mbega ucogareka kuba umwana w'Imana, ugumura umwana w'Imana. Kurya umuhungu waca mukobwa wakwana mufise abana murabitara gusumba abantu bakiri imisore n'inkumi atabana bafise. Urukundo nkunda abana banje ntushaka kurutahura, n'urukundo rurengeje urugero. Bene data, n'abana banje n'abana ndumuntu kandi ndiye mpafara igihe nk'umuhungu wanje we waranakuze gatonya harigenda mukarira ambwa no ivyukoraga sivyo, ariko nguma ndamukunda, ndaza ambwa I love you, ndagukunda nawe akaza daddy I love you. Urumva umwana wanje agenda mukaribwira ngo aca yimvuye uko umengo ndamwankoya, arabizi ko ndamukunda mugabo ariko arakora amakosa, nkambwira ni ibintu ntitubikora ngaha, ubu tumwigisha mu muryango wo kwa Muhayimana, hari ibintu tudakora, ntidushwana, ntidutukana, ntitubwirana nabi, turakunda Imana, tukakunda abantu, ntitugwana, we don't fight. Urumva tuvuga icongereza umwanya munini, twayimubwira ubuzoma kabi gusubiriramwo, iyo tujye kuryama ndayimusubiriramwo kugira ngo amenye mu muryango wa Muhayimana ngana bitwara, twishimikira ijambo ry'Imana, hamigisha gusenga, agasenga mu ijoro, akavuga amajambo. Hari igihe n'igene basengera umwana kwishura haramukubita, ntibaza ko ari umwana babagwana yamariko aramuvuga, umva ko aramusengera nyine ibintu byiyo by'umwana mutoya mugabo ndavuga Mana amen, uko niko Imana data ishaka tubaho. Mere data umviriza, ariko aravuga abantu batama ivyamwa ko ari abantu badafatanye na Kristo. Umviriza ku murongo dusuye muri Yohane, mu butumwa bwiza bwa Yohane hamwe twako turasoma umurongo wa kane avuga ngo nkuko ishami ritabasha kwa mu bwaryo litagumya mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumya muri jewe. Muri make mutabaye muri jewe. Ijambo ry'Ikirundi rero mutagumye niryo ritera ubwoba abantu benshi, bakumva umengo risigura yuko umuntu ashaka kuva muri Kristo. Bene data, wahenuse imwe mumwe nawe yavuze ngo sinzogutaka sinzoguheba, kandi wicanye na Kristo ahantu ho mwijuru. Abanyefeso 5:6, Abikolosayi 3:1-4 ngo twicanye na Kristo ahantu ho mwijuru. Mwene data, dufise ubuzima bw'Imana muri twebwe, Zoe life, n'ubuzima budapfa, n'ubuzima butabora, n'ubuzima budatakara, n'ubuzima budahagaze ku byo wakoze kuko usuka ikintu warondeye, n'ubuzima Imana yaguhaye ku buntu bwayo. Siko nabwira abantu umuco mubaho ko mushaka, oya, kuko ntibinakunda kubaho kushaka, kuko usanzwe ubaye uko ushaka deje. Urafise ibintu ukora bimwe nawe uzi ibyo umwami ashaka ngo bihebe ubihagarike. Nimbara byawo bwa kabiri turavuga bwa kabiri, wizera umwami Yesu, ashaka ko wizera. Yaguhaye ingabire gakiza, irahari, nukuyakira gusa. It's a gift, receive it, take it and live it. Hallelujah. Ugenda ubibemo. Umurongo wa 5 ngo njewe muzabibu namwe muri amashami, nimwe muzabibu. Uyabuke kuri Israeli bishize kuba mwizera. Nijewe muzabibu. Umurongo wa 5 namwe muri amashami, uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane. Hallelujah. Uwo niwe yama, uba muri jewe nanje nkaba muri we, tugahinduka imwe nawe, uwo niwe yama cyane. Kuko ataco mubasha gukora mutamfise, naco mubasha gukora mutamfise. Ajya amashami yandi agerageza kwama adafise Yesu, c'est impossible, ntibikunda. Ushaka kurankurikira uri umunyedini uri mwishengero, ubwo nsengera kwa naka, nsengera kwa ubu nivyo bigezwe, nsengera kwa naka ngo nahinde ngo nsengera mu Apoloso mu bakizwa. Mwene data, sahantu usengera n'umuntu uri mu kibanza twa muri Kristo, warakiriye Kristo. Nimba warakiriye Kristo urama ivyamwa cyane, urama ivyamwa, ntuwirabe ku bintu by'intege nk'ufise bimwe. Oya,
no gushaka guhera izo ntege nk'ufise no gushaka guhera ivyo vyaha uriko urakora bidahishimisha umwami wawe uko no kwama ivyama n'imbuto iri muri wowe itabora. Haleluya, wavyatwe imbuto itabora. Umurongo wa 6 ngo umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami riteregwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatoratoranya bakayaterera mu muriro agasha. Nataguma jambo nataguma kadusuye muri message kandondere Biblia the Message Bible uko yabivuze. The Message Bible mwihangane ndondere the Message mwihangane ndaharondera inkuru the Message John 15 Yohana 15 umurongo mwihangane ndiko ndarondera ko ndiko nkoresha telefone mukurondera Yohana 15 mwihangane aravuga ucyanye umurongo wa 5 ndiko narondera. I am the vine, you are the branches. When you joined with me and I with you. Urumvise Bibiliya na iconga zivuga. Nimwifatanya nanje mukabumwe nanje mwifatanya nawe. Abireke ndakoresha ijambo ni mwaguma. Mugire ubushakashatsi mushavuga ati uyu mugabo ariko arahindukiza inyigisho kugira ngo azikube mu narrative yo azishe mu majambo yiwe. Oya si ndiko ndagerageza kugira. Ndiko ndagerageza gusobanura Bibiliya nciye hirya no hino. Ngo nimwaguma when you are joined with me and I with you. The relation intimate and organic. Kintu organic ni kintu kitari mu bintu by'ivya bongeyemo ama additives. Kintu bongeyemo imyambiro n'ibindi aba produits chimiques yani dufate. So the organic, the harvest is sure to be abundant. Separated, you can't produce a thing. Anyone who separates from me is dead wood, gathered up and thrown in the bonfire. Urumva, but if you make yourselves at home with me, and my words are at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. Urumva, nimwifatanya nanje, jawe nk'abahindukira inzu mubamwe, nanje nkaza nkaba muri mwebwe. Bene data, muzokwama ivyama vy'umusesekara, the harvest will be abundant. Muzokwagira umwimbu w'umusesekara. Kandi ivy'ukwico muzosaba data chose. Kizobabera azokibaha kwera muri jewe. Bene data, nimwaba muri hanze yanje, witandukanya nanje ntabe muri jewe. Uyo muntu azoba igiti nk'ishami bafata bagata hanze bagahiturira. Ibi rero ntibitangaje ko ari abantu bitwa n'abakristo n'abavuga butumwa bamwe no munsi bakwa rirukanga mu bintu bya business y'ibintu by'Imana. Arabadandaza ubutumwa bwiza, atari abakozi b'ukuri. Abo onye ntibitangaje sizobwa singize ndabamenya. Bazavuga bati twe twaragukoreye twaravuze ubutumwa bizina rya torokanya abadayimoni twatanguje amashengero twadufisa aba followers miliyoni. It doesn't matter abantu gukurikiye canke byo wakoze. Kintu gikomeye mbega uri muri Kristo. Inyishno umugani wonyene nzovuga nzowigisha ko kuko ari imigari itera ubw'abantu. Abantu mbega ese zobwa singize ndamenya nibandi. Nije nawe turi muri Kristo. Nabantu batigeza migije mu kumenya nzorisigura. Ico risigura mu Kigiriki. Ico risigura mu Kigiriki. Mwene data, nta muntu n'umwe yabyawe n'Imana ashobora gutakara. Ntibikunda c'est impossible. Ushaka kuvisa ama verse yandi ushaka kuza natwe kadiskita jewe ko ntahora gushika no munsi nuko ndi protege nuko nkingiwe nuko data yambyaje Kristo yambyaje jama yambyaje mhemu yashingiza umwe na Kristo. Ntibikunda ko ntakara ntibikunda ko nzimira. Sindi umwana ukuzimira jewe sindi Yuda oyaye ndi umwana yamivyama ndi ishami yamivyama byashobora gushika nka trebisha. Ntibisigura ko ncanzimira nkagenda ndavyuka ngumugorotsi wanje azogwa inco 6 nkunzo bahagurutsa incuro 7 iyo mirongo tureyibagira nzomuhagurutsa ni data guhagurutsa aguhagurutsa mu izina rya Yesu. Nimbura hano ryamye urahano wumva ngo urapfuye ngo birananiranye oya stand up haguruka. Yesu ari muri wewe ntiyagutaye ntiwatakaje agakiza ntiwakoze icaka idaharigwa nkuko benshi bavyizera. Umurongo wa 6 umuntu natagwa muri jewe atagwa nkuko ishami riterwa inyuma y'uruzabibu. Kuma Israeli yayigendera akuma maze bagatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Umurongo wa 7
nimwaguma, si vous demeurez, si vous habitez, if you live, if you make your home in me and I in you, nimwaba muri jewe nanje nkaba muri mwebwe, nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno, amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Muri ivyo data arashimagizwa, nimwama cane, if you bear much fruit, nimwama cane kandi mukaba abigishwa banje. Urumva ikintu gikomeye cane nuko data ashimagizwa uko tugena turapporta beaucoup de fruits. Umbereza ngo, this is how my father shows who he is when you produce the message jambo to produce need to bear grapes when you mature as my disciples. Nimwakura umwana biragoye kumubona kwingeso nyinshi nziza ko arakiri mutabare kiri kwariga akukura niko amivyamo bya bitanga tuva ngo arakuze mu gakiza kuguma ufise ingeso mbi kumugaragara mu bintu bebe abantu bakona mu bintu bipfuye byo bitangaje. Uwakuze arakura mu rukundo, uko rukundo no kwizana ivyo by'ukuri gushoboza kwa mu buzima bushimisha Imana. Mwene data, iyi nkuru rero iri kwivuga ku mashami y'ubwoko bubiri. Amashami amwe atama ivyama, ariko amashami kubera atimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo. Ashaka kubaho yonyene hamango yama ivyama ntibikunda. C'est impossible. Acatabwa hanze kuko nta kibanza afise ku muzabibu ukuri ariwe Kristo. Ariko amashami y'imatanije n'umwami wacu Yesu Kristo, ayo yama ivyama vyinshi, an abundance by'umusesekara. Ntigaze avuga ngo ayonye ngo ndashaka kuyatunganya rose. Oya, icakora arayatuturira kuko nanye arafise ama imperfection. He prunes. Arayatuta agakora ko ama imperfection. Akayeza n'ijambo, akayeza namhemu n'amaraso yiwe. Yesu yarabikoze ivyo kandi arabanya bikora. Mwene data no gutahura yuko ayo mashami meza yama ivyamwa nanye nafise intege nk'iyabivuze ko ayatuturira. Ntututurira ikintu kidafise akantu k'akanenge. Rero Yesu abana tugira neza duhingura mutekane. Umuzabibu ukuri ni Kristo, umuzabibu atari ukuri ni Israeli. Umuzabibu twarabonye ukuri kwa Kristo Yesu, kwa Israeli, kandi Israeli kwitegeze yama kwetigeze gira kwizera. Twiba twarize, turi mu bizera. Mwene data mashaka kubwira gucitera ubwoba, mushaka gutakaza agakiza. Wewe urafise uburenganzira bwo kumviza ibyo ushaka byose, ariko ntufise uburenganzira bwo kwizera ibinyoma. Iby'Imana ntabyikwemerera. Ufise uburenganzira bwo kuja mu ijambo ry'Imana gusuzuma ivyo umuntu wese yigisha, yaba jewe cyangwa undi wari wese. Namaniko nabwa jewe sintinya kubwirwa ngo ibintu avuze ngo sivyo, ibyo sinkibitinya. Nabibwiwe keshi kubyo nakibitinya. Nukure yahawe icofasha nuko wombwiye uti Ange Michel, Eban jewe nanje ndabitahura uko tukavugana mu rukundo no mu bugwaneza, tugafashanya uko tukunda ishenge, nkunda ishenge, nkunda Kristo, nkunda bene data, nkunda umwana w'Imana wese, kandi amipfuza ko amenya umwami, kandi ko yame kapota beaucoup de fruits, to bear much fruits, kugira ngo ugaragaze ibyo vyamwa hanze kuko Yesu ari muri wewe. Ndangiriza ubutumwa bwiza bwa Yohani wa mbere gica 4:13. Umwanya wanje usa no guheze, eka ndangirize muri Yohani wa mbere 4:13. Twumva ico havuga muri 1 Jean chapitre 4 verset 13. Mushaka twandikira mushaka kutubwira kumbura inyigisho, mushaka ibintu muzi imirongo ibagora. Ndashaka kuza ndayitreta ko ibintu bimwe muri bazazanira byereka gakiza. Mushaka kutwandika buti uzotubwisha kuri iki, ndashaka kubikora ku mwanya nkundira. Umurongo wa 13 1 Jean 4:13 Yohani wa mbere 4:13 ngo ikincho kitumenyesha yuko tuguma muri yo. Tuguma ya jambo ryo muri Yohani 15 kuguma, que nous demeurons, que nous habitons en lui, that we live in him. Ko tuguma muri we nayo ikaguma muri twebwe. Yesu yavuze naguma muri mwebwe, nimwaba muri jewe nanje nkaba muri mwebwe. Ngo nayo ikaguma muri twebwe nuko yaduhaye kuri mwemu wayo. Mwemu yera nico gikorwa ciwe, nuko twemeza ko by'ukuri turi muri Kristo, nico gikorwa ciwe. Aza kutwemeza ko turi muri data nawe muri twebwe. Mene data, reka ndayisome mu Congereza, muri message kandi twumve kuko biradufasha gutahura amajambo mu buryo bwiyaguye. Kandi hasome, this is how we know we are living steadily and deeply in him. Urumva ko batigeze bakoresha ijambo ngo kuguma. This is how we know we are living steadily and deeply in him, and he in us.
ko tubaho by'ukuri muri we kandi by'ibwina byimbitse kandi nawe muri twebwe. He's given us life from his life. Yaduha ubuzima, duha ku buzima bwiwe from his very own spirit, bipfuye muri mpemu yiwe. Mwene data, none wumva ijambo kuguma muri Bibiliya y'ikirundi ariko Bibiliya zindi zikoresha. Ikangene muri amplified, ngene muri Bible amplifié, twumve. By this, Bible amplifié, by this we know with confident assurance that we abide in him and he in us, because he has given to us his Holy Spirit. Ikitwemeza ko tuba muri we na muri twebwe, ko we abide in him, we stay, we live forever in Christ. It's because of his Spirit. Mwene data, iki ni kintu gikomeye cyane cyo gutahura cyane, no gutahura iri banga. Ni gutahura iri banga, turi muri Kristo. Turi muri Kristo Yesu, adapfa, atabora, adatakara, agakiza nigatakara nikabora. Twabyajwe imbuto itabora. Hallelujah. Mu Gifaransa bavuga ngo nous connaissons que nous demeurons en lui et qui demeure en nous en ce qu'il nous a donné dans son esprit. Mbega urademeura muri we? Igitwemeza tuba muri we nuko dufise mpemu yera. Urafise mpemu yera? Ego. Nimba ufise mpemu yera, uguma muri Kristo. Ntuvayo. Point. Rero kwiyumvira ngo ntuvayo, mwene data abantu hari abantu usanga bari obstine no kushwana cyane yuko umuntu yitakaza gakiza. Nimba gakiza ushaka gatakaza, wewe nyene ubigwanira cyane ubyigisha abandi ko bashaka gatakaza, nuko nawe wagatakaje. Kuko urafise ingeso mbi nyinshi, urafise ibintu byinshi uhereye muhira ku bantu mwubatse, urashwana na madamu ukamwimvira nabi canke ukamubwira nabi, hari ibintu utaramusaba kw'ikigongwe canke umuvukana canke abavyeyi bawe canke abagenzi bawe ku kazi. Nta buri bintu bibi usanga ufise, hari ingeso mbi zikigwana nazo. Imwe Bibiliya tugira mu Heburayo 12 ngo icaka tubizingira ko vuba. Harabashishavu rirengeje urugero, murandamuka mu kuvuga mugakanka mukaryana umutima, abantu bose akabatinya. Ico si cyangwa cyamwe mu andreta. None watakaje gakiza wewe. Uratakaje gakiza. Ndashaka undaye mu maso mbwira uti byukuri anje Michel naragatakaje. Imwe uragatakaje mwene data. Nturavuga ubwa kabiri. Kuko gakiza wahawe, yikwemeza kuko data guma muri we nawe guma muri we, ni mpemu yera wahawe. Urafise mpemu w'Imana muri twe wewe. Yes, nimba ego akiza ntugatakaza. Ubu butumwa ndasenga Mwami Yesu ngo afashe ishengero tubitahure. Uko ari mirongo myinshi yakoreshejwe nabi igatuma abana b'Imana ba mu bwoba, bakamafisa ubwoba. Kandi ngo hari ubwoba habe yitezwe igihano. Twebwe turi mu bahanwa, turi mu bababariwe, mu bacunguwe, mu bavuye mu rubanza bashika mu bugingo. Nuko Mwami Yesu abagire neza. Mwibuke subscribe, share and like. Fasha abandi kugira ngo ubutumwa bushikire abantu benshi. Murakoze, mwarahezaga ibibazo byabakaza.